buryo bweruye twabonye igihugu ca Tanzania cinjiye neza na neza muri intambara iriko irabera ku butaka bwa Kongo. Bamwe bati Samia Suluhu y'ubutasi aremeza ko igihugu ca Tanzania kimaze kurungika amakamyo menshi cane y'ibigwanisho benshi. Abapfuye ni benshi, ku makuru mfise nuko bakomeje gutoragura ibiziga mu mashamba atandukanye, haba ayo muri Katogota ndetse nayo muri Kaziba. Tutibagiye yuko bien sûr na Kamanyora, Katogota muri Kamanyora mugabo twinje muri Kamanyora neza naho nyene. Ndabahaye bwakeye namwiriwe bivanye naho muherereye. Ni MC Benita nko musanze bimenyereye, ndi kumwe n'umusesanguzi muri studio zacu kandi amwikaze kugira ngo ashobore kuba yaturamukiriza bariko badukurikirana. Karibu cyane bwana musesanguzi. Ego, uragize neza Benita, reka ndabaramutse, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese, mugiye kubana natwe muri kino kiganiro. Ego, urakoze cyane. Reka twibandanyirize n'ibiko birabera ku mirongo y'urugamba, aho ku munsi w'ejo watweretse uko Katogota na Kaziba byashoboye kuba hariko harabera intambara, hakaba harapfiriye n'inyeshamba nyinshi cyane. Turifuza kumenya rero kuri uyu munsi muri kino gitondo uko hazinze bwana musesanguzi. Urakoze cyane Benita kuri ico kibazo. Ku munsi w'ejo nkuko bivuze muri Katogota harabaye intambara zikomeye, aho wanashaka Wazalendo yashoboye kwigarurira Katogota bayiraza mu minwe yabo, ndetse na Kaziba barashoboye mu by'ukuri kurasinyeshamba barazomora iyo zaje zizerana hose, ndetse n'izitere bwashike muri Kaziba zariko zerekeza ku mirongo y'urugamba barazirasha barazigotsa. Nkoresha iyo mvugo. Abapfuye ni benshi, ku makuru mfise nuko bakomeje gutoragura ibiziga mu mashamba atandukanye, haba ayo muri Katogota ndetse nayo muri Kaziba. Tutibagiye yuko bien sûr na Kamanyora, Katogota muri Kamanyora mugabo twinje muri Kamanyora neza naho nyene hari abashoboye kuhagwa, abatewe amabombe ndetse n'abamasasu yashoboye guhitana. Uti rero haramutse gute? Tutiravuga ingene haramutse, ku munsi w'ejo nyene ndagomba ndamenyeshe yuko inyeshamba z'u Rwanda hageze aho zimwe ziraswa kubera ubwoba, zikora hopi zisubira mu gihugu cy'u Rwanda, usibye ko hariho n'abandi basubijwe mu Rwanda atari ku bushake bwabo, ahubwo babatwara ari bimuga, bacitse amaguru, bacitse amaboko, bakomeretse impande zitandukanye, ku bimba bitandukanye by'umubiri, ndetse n'igitigira nyamwinshi bashoboye gusubizwa mu Rwanda ari ibiziga. So bivuze ngo rero izi ntambara novuga ko sizo guta mu ndasa, kuko turabona yuko ku ruhande rwa Coalition FARDC bari bafashe umwanya uhagije wo kwitegura, ariko kandi no ku rundi ruhande ndavuga Coalition ya RDF nabo nyene bari bashoboye kwitegura. Ariko twakomeje kubivuga ibitangabo byinshi yuko uko twakomeza kubona inyeshamba z'u Rwanda azinjira muri Kongo, twarasemera tuvuga yuko batazongera kuzibona zisubira mu Rwanda ukundi. Nkunze kuvuga ko iyi ntambara ni intambara novuga ego c'est vrai, intambara y'umubiri, ariko kandi mutahure ko ari intambara spirituelle. Ni intambara mu by'ukuri irimo iby'umwuka, mushaka kubyemere, ndazi ko benshi batantawe muri kubivuga. Mugabo ntibibaze ngo intambara z'iby'umwuka zahereye muri ya myaka zimwe zandikwa mu bitabo by'iranga za Bible, za Quran n'ibindi. Wapi na n'ubu intambara z'iby'imwemu ziracanaba. Sinonasha no kuvuga yuko n'iyi ntambara iri kirabera ku butaka bwa Kongo irimwo iby'imwemu. Ubivuze iki? Impamvu ndavuga ni kubera iki? Turavye ubushobozi igihugu cy'u Rwanda cyashoboye kuzana mu gihugu ca Kongo, kije guhangana n'ubusa. Sinzi ko none matahuye, cyaje kugwana n'ubusa, kubera ko igihugu cy'u Rwanda cyamaze imyaka novuga irenga 10
kiriko citegurira intambara yo ku butaka bwa Kongo 10 ans zarakumbagaye kiriko citegurira izi ntambara ziri ku butaka bwa Kongo mu kwitegura cagerageje novuga gukorompa igisirikare ca Kongo FARDC barakigura presque tous les officiers bose baba bari kuri kote y'inyeshamba z'u Rwanda rero novuga ko iyi myaka 10 yaheze bari kubategura intambara yo kugwana n'ubusa mugabo byagiye kurangira noneho batagwanye n'ubusa kuko bari bazi ko bazogwana na FARDC mugabo umva FARDC bamaze kuyigura bashitse ku mirongo y'urugamba nabo novuga bahokirita abagwanyi babo bababwira yuko batazogwana bababwira yuko bazogenda bifatira ibisagara atantambara azibaye ibi byarakoretse mu bice bitandukanye twarayibonye bafata Sake turayibona bafata Minova turayibona bafata igisagara kinini ca Goma turanabibona bafata igisagara kinini ca Bukavu mugabo biza guhinduka batandukiriye igisagara ca Uvira n'ayandi materitware atandukanye bivuze ngo ubusa bari baje kurwana nabwo bagwanye nabwo muri ibyo bisagara bya mbere bafashe batagwanye niyo mpamvu mvuze nti rero izi ntambara zirimo novuga spirituality ziri mu buryo bw'imwemo kubera ko uburyo Wazalendo yavutse Wazalendo n'abantu twari tuzi bagwanisha imigobore bagwanisha n'amatopito n'imiheto nibyo bigwanisha bari bafise uburyo bavutsemwo bakaronka ibigwanisho byo guhangana n'izinyeshamba zari zimaze imyaka irenga 10 zitegura tukaba tuko turabona Wazalendo bariko barazibuza gushika ku nshingano yabo wanashaka n'ubucemwe n'ubundi bamaze kwigarurira ikabiri kirabubambura sinoreka kuvuga yuko iyi ntambara itarimwe mu bintu by'imwemwe donc itari spirituel intambara ari spirituel kuko turavye ingene Wazalendo Imana yabakomeje ikabaha ingufu ari babantu twari dusanzwe tuzi yuko bari bazwi mu bugizigwana butandukanye aba Wazalendo kwiba gushurashuza abakobwa n'abagore ku nguvu no mwandima batandukanye mugabo Imana ikaba yabahagurukije kugira ngo bagwanire igihugu cyabo ibi ni ibintu umuntu kurema mu by'ukuri atobora kubashimira kandi tubibonamo izindi mbaraga novuga azikomeye so uyu munsi rero ingene haramutse sindabaza mantene yanje ngo numve mu by'ukuri ingene bimeze haracari urabibona nawe ariko ndafise amakuru novuga ahambaye cyane gose bamwe abadukurikiranye nibaza ko abenshi batari bwayumve abenshi bari bwumve kandi ni namakuru novuga ko agiye gutuma haba impinduka nyinshi ku mirongo y'urugamba hajya mu gihugu kibanyi ca Kongo ndakwibutse bona journaliste nako urantunga niba ari bibi niba ari navyo nzi yuko ku munsi w'ejo hitezwe ko president wa Kongo na president w'u Rwanda bashira umukono ku masezerano hajya i Washington amasezerano novuga y'amahoro hagati y'ibihugu bibiri biritezwe nubwo dusangwe tuzi ko Chirombo yahakanye yuko atazoshira umukono kurajya amasezerano ariko ndabibutse ko son excellence president w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yaramaze gufata indege ku munsi w'ejo uheze yerekeza i Washington kuja novuga gushigikira canke kuba nk'icabona kugwanya amasezerano azosinywa hagati y'igihugu ca Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda so ibi rero biruko mu gihe turiko turabona impinduka zikomeye cyane hano ku mirongo y'urugamba uti ni giki ugiye kutubwira nagomba ndabamenyeshe yuko mu buryo bweruye twabonye igihugu ca Tanzania cinjiye neza na neza muri intambara iri kirabera ku butaka bwa Kongo bamwe bati Samia Suluhu nawe yamaze kumenya akajede kariko karabera hano mu karere kibiyaga binini utinjede ni yihe Paul Kagame yatangaje yuko intambara
zitagomba kugwanirwa mu gihugu cyabo cy'u Rwanda aho yavuze ko agahugu kabo ngo ni gato rero intambara bagomba kuzisanga iyo ziri. Twarabonye FDNB yatsanze intambara iyo ziri. Twarabonye Uganda bwazisanze iyo ziri. Kenya niko kuko, Tanzania niyo yari isigaye inyuma. Amakuru dufise n'amakuru y'ubutasi aremeza ko igihugu ca Tanzania kimaze kurungika amakamyo menshi cyane y'ibigwanisho n'abasirikare hajya mu gihugu kibanyi ca Kongo. Iyi ni inkuru kumbure nza kugaruka ko mu makuru yacu hanyuma kugira ngo ndayigagamishe ndayagure ndabereke presence y'abasirikare ba Tanzania n'ibigwanisho bya Tanzania ndetse n'impinduka bimaze kuzana hano ku butaka bwa Kongo. Aho umuntu acebaza ati none birahererahe? Yego nivyo nagenda kubaza. Birahererahe? Samia Suluhu le 9 babandi biteze ko bazogira manifestation. Ubwo turabona bavuga ko manifestation bazagaritse. Yego. Abi turabona. Mugabo Samia Suluhu nawe yavuze ati intambara mu gihugu canje negative. Yego. Rikanda zisange iyo ziri. Neza cyane. Rero umwe wese yibaza ingene bigiye kugenda. Ariko sabe imbere ko turangiza. Dore muri commentaire. Neza cyane. Umwe wese avuga ati je ndabibona uku, ndavyumva uku, ndabitahura uku kugira ngo dushobore gukompletana. Irakoze cyane. Bana mvusanguzi nubwo ubuze yuko tuza kubikurikira mu bindi biganiro bigiye birakurikira. Numva menga nogenda mbadije akabazo k'amatsiko gatoya. Kuba kino kintu Samia Suluhu yaciyumviye akarungika ibigwanisho bija mu gihugu kibanyi ca Kongo. Iki kintu kiyo kirafatwa gute mu bantu rusange bisanzwe canke se niko kajedo waruvuze sinzi. Bo icambere cyo nuko nta bantu benshi bari bazi yuko igihugu ca Tanzania kimaze kwinjira mu ntambara za Kongo mu buryo bweruye. Ego kuko Samia Suluhu yari yavyerekanye bwa mbere. Meme na 23 sinzi ko bamaze kubimenya. Kimwe gusa twumenya n'igiki. Samia Suluhu yarafatiye inyeshamba zitwa za M23 ku butaka bwa Tanzania. Yarafatiye igisirikare ca RDF ku butaka bwa Tanzania. Yarafatiye abasirikare ba UPDF ku butaka bwa Tanzania. N'abasirikare ba Kenya barafatiye. None iyo niyo ngizo meme n'abarundi bo muri Ritabara. Aba bose baragaragaye ku butaka bwa Tanzania bagiye gushigikira maandamano. Sivyo? Hari n'abandi bagifatwa. Tanzania bakomeje kubatoragura. Bakomeje kuyemfiltra. Buriya nitwagaruka mu kiganiro turaza kuvuga kuri Tanzania. Haro gishiza kuvuga kuri Tanzania kumbure. So uti rero bifatwa gute ntabari bwabimenye mugabo uko biri bufatwe kose nuko atiyadukije nka kujya igihugu cy'u Rwanda cyadukije kujya muri Kongo canke Uganda canke Kenya. No ntabwo yiyadukije yagiyeyo kumbure kubwumvikane bw'igihugu ca Kongo na Tanzania. Yagiye nkuko FDNB yagiyeyo. Reka rero turi umwanya kumbure turaza kubona amahinduka mu masaha imbere canke mu misiri imbere. Urakoze cyane bana msango zirumva ko uduteye amatsiko yo kuza kuraba ibindi biganiro bikurikira. Nongera ntera amatsiko ko ariko adukurikirana kuko urumva neza ko ari inkuru sinzi hasi neza cyane. Turifuza kumenya rero ayo makuru iyo bitera vyerekeza. Ndagushimiye cyane rero bwana Msesangozi. Ego nari ndagushimiye umutangazamakuru. Kaje dushimira ababanye natwe muri kino kiganiro kumbure haracari kare. Yego. Hazindukiye yashu nyinshi. Neza cyane. Hazindukiye yashu nyinshi kabisa. Atwizere ko tuzakongera no mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ego. Ndagushimiye cyane nongera nshimiye nawe ko yadukurikirana ndababwira yuko ari mu bindi biganiro bikurikira kuko mumva neza ko ibiganiro biza kuba ari ibiganiro byiza cyane. Yari MC Benitani ko n'Umsesangozi ndababwira ko araho gutaha murakoze cyane.